Kansubire ndabaramutse mwe banywanyi mukurikira imbonesha kure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Ni imbonesha kure mwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezwe ko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho twabateguriye amakuru ahambaye cane arabana n'umutekano ndetse n'ibiriko biravugwa ku bijanye n'itembagazwa ry'umukuru w'igihugu c'u Burundi General Evariste Ndayishimiye. Amasoko menshi aremeza ko gahunda yo gutembagaza Perezida Evariste Ndayishimiye kibandanya kandi ikaba igiye gukorwa mu ruyere rukomeye cyane nyuma yaho abajenerali nka bose ndetse n'inararibonye zo mu mugambwe ku butegetsi zemeje ko Perezida Evariste Ndayishimiye byanze bikunze agomba gutembagazwa ku butegetsi, ariko ibyo bigakorwa mu ruyere rukomeye cyane ku buryo bitazigera bihungabanya umutekano w'igihugu, kuko barazi nyine ko batekemera igihugu cyongera kugwa mu mahano nk'ayo cyaguyemo mu mwaka wa 2015. Kuva ku igenekerezo rya 14 ukwezi kw'icyenda 2023 umutekano wa RTNB warongerejwe ku rugero rutarabaho, kandi biboneka ko hari impamvu ikomeye cyane iriko iratuma umutekano wongerwa. Abasirikare benshi bo mu ikambi icungera umukuru w'igihugu barajyanywe kuri RTNB, bose bari benshi kandi bafise imbwa zisaka kugeza n'ubu ngubu, ariko igitangaje nuko kugeza ubu atamakuru namwe aramenyekana y'ibijanye n'ibyo ngibyo aravuga n'urwego rw'umutekano ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ariko amasoko menshi yacu atandukanye yemeza ko impamvu hongerejwe umutekano kuri RTNB nuko Perezida Evariste Ndayishimiye yaramaze kwikeka ko hari abashaka gutembagaza ubutegetsi bwiwe, kuko no muri RTNB harabaye impari zikomeye cyane, aho abacungera RTNB baje gusimburwa n'abandi bari baje bavuye ku ikambi icungera inzego, ariko abahahora bakanga kuhava bakavuga ko batahava wabahaye uburenganzira bwo kuhajya General Evariste Ndayishimiye atari mu gihugu, biketse nyine ko abo baje kubasimbura ari abashaka guhita borohereza abashaka gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Ariko byarananiranye ko abo baje bashasha bemererwa kwinjira aho ngaho, kubera ko nyine abo bari bahasanzwe barabyanse banka ko bahinjira, ahubwo itegeko ritanga ku telefone rikomeye cyane kandi bivuga ko ryari riturutse kuri Perezida Evariste Ndayishimiye ko abahora kuri RTNB bahaguma, ariko abari bahaje bagasubirayo. Ubwoba bwahise bwiyongera mu banyagihugu ndetse no mu banyepolitike batandukanye, kuko bari bamaze kubona ko ibintu bihinduye isura, kuko nubwo Perezida Evariste Ndayishimiye abashaka kumutembagaza benshi ari abajenerali bahoranye ku rugamba, ariko biraboneka ko bamaze no kubyemeza inzego nka zose ngaha mu gihugu c'u Burundi, kuko n'abacungera umukuru w'igihugu c'u Burundi General Evariste Ndayishimiye nabo baramaze kwigaburamwo imirwi ibiri, aho bamwe bashyigikiye itembagazwa rya Perezida Evariste Ndayishimiye mu gihe abandi batarishyigikiye babona ko batakemera shebuja atembagazwa ku butegetsi. Kugeza ubu nta nsiguro n'imwe yahawe abakozi ba RTNB ku biriko birabera aho ngaho, kuko kuva ku igenekerezo rya 14 ukwezi kw'icyenda 2023 gushika uyu munsi umutekano warongerejwe ku rugero rutarigera rubaho, kandi ibyo byose biba Perezida Evariste Ndayishimiye atari mu gihugu c'u Burundi, yaragiye muri Cuba aho yagiye nyine mu nama, ariko nabwo bikaba byarateye urujijo rutari ruke abanyagihugu, kubera ko Perezida Evariste Ndayishimiye yagiye iminsi 5 mbere y'uko inama itangura. Ibyo byose byabaye mu gihe umukuru w'igihugu Perezida Ndayishimiye n'umukenyezi wiwe bamaze iminsi 5 muri Cuba, aho Perezida yagiye ku munsi w'Imana uheze ku igenekerezo ry'10 ukwezi kw'icyenda 2023 kwitaba inama yatanguye ku igenekerezo nyine rya 15 ukwezi kw'icyenda 2023. Bibaye kandi mu gihugu mu Burundi hari ibihuha byinshi cyane bijanye no kutumvikana kw'abategetsi. Murazi nyine ko mu gihugu c'u Burundi harimwo ibihuha byinshi bijanye no kutumvikana kw'abategetsi, aho bamwe n'abandi bashaka ko Perezida Evariste Ndayishimiye atembagazwa ku butegetsi mu gihe abandi batabishigikiye. Ariko mubaza imbere ko bashaka itembagazwa rya Perezida Evariste Ndayishimiye harimwo umukuru w'umugambwe uri ku butegetsi Reverien Ndikuriyo ashaka ko General Evariste Ndayishimiye atembagazwa ku butegetsi, kuko ariko arugara amariba yose yavagamwo amafaranga yabo. Ibyo byose bikaba ari byo biri gutuma nyine baryana. Murazi n'uburyo ki umukuru w'umugambwe ku butegetsi Reverien Ndikuriyo amaze iminsi yimenyereza, ukabona ko nyine ari kwiyamamaza kugira ngo azarongore igihugu c'u Burundi, ariko akabikora mu ruyere rukomeye cyane. Ariko ibyo byose byaramaze kumenyekana. Inama y'inararibonye y'umugambwe ku butegetsi yaramaze kwemera ko umukuru w'umugambwe ku butegetsi Reverien Ndikuriyo ari we azasubirira Perezida Evariste Ndayishimiye igihe azaba atembagajwe. Ariyo mpamvu mumaze iminsi mubona
azenguruka amazoni agenda nyine ameze nk'uri mu myamamazo ariko akabikora mu ruyere rukomeye cyane ku buryo Perezida Evariste Ndayishimiye atabasha gutahura ibyo ari byo. Ariko Perezida Evariste Ndayishimiye kubera ko nyine asanzwe afise iperereza rihambaye ririko riramwegukira muri ino minsi ririko riramuha amakuru akomeye cyane, niyo mpamvu umugambi yawumenye kare akikeka ko agumye mu gihugu bashobora kumugandagura. Ariyo mpamvu yagiye mbere y'uko inama itangura akagenda nyine nk'ugiye mu nama, ariko ababirebera hafi bakabona ko yagiye nk'uhunze kuko yari yamaze kumenya amakuru ahambaye ko natagenda hakiri kare ashobora no kugandagurwa cyangwa se agahabwa ishano kugira ngo abo ariko barategura kudeta bizaborohere ata kibazo na kimwe basabwe. Amakuru menshi atandukanye yaremeza ko Perezida Evariste Ndayishimiye na n'ubu ataragaruka mu gihugu kubera ubwoba afise, aho ariko arabanza kuganira na bamwe mu bajenerali bakomeye cyane kugira ngo bamwemerere kuba yagaruka mu gihugu, mu gihe abandi bajenerali batari kwereka ko yagaruka mu gihugu, ariko abatabishaka ni benshi bashyigikiye uwahoze ari umushikiranganji wa mbere w'igihugu cy'u Burundi Generali Guillaume Bunyoni, aho bari kumusaba ko kugira ngo agaruke mu gihugu mu mutekano kandi agumye kurongora igihugu cy'u Burundi ari uko yabanza agapfungura intwazangabo Generali Guillaume Bunyoni, bakavuga ko natamupfungura nawe azagira ibyago bikomeye cyane. Ariko Perezida Evariste Ndayishimiye arazi neza ko kumufungura byamuzanira akaga gakomeye cyane, ariyo mpamvu ashaka agumya agapfungwa kuko naho ariko arategurwa kudeta n'ubundi ije nyuma y'iyo Generali Guillaume Bunyoni yari ariko arategura mbere y'uko afungwa, ariko Perezida Evariste Ndayishimiye kubera ko afise iperereza rihambaye rikayimenya hakiri kare ahita ategura umugambi uhambaye wo kubogoza Generali Guillaume Bunyoni wahoze ari umushikiranganji wa mbere w'igihugu cy'u Burundi. Ibihuha bivuga umugambi wo gutembagaza ubutegetsi ni byinshi, ariko amasoko menshi aremeza ko bitakiri ibihuha ahubwo bishobora kuba biriko biraba mu kinyegero gikomeye cyane, aho bari gushaka gutembagaza Perezida Evariste Ndayishimiye ariko bakabikora mu ruyere rukomeye cyane ku buryo atamutekano uzigira uhungabana ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Imbuga ngurukana bumenye zitandukanye abarundi bariko baravuga ibijanye n'itembagazwa rya Perezida Evariste Ndayishimiye, aho bamwe bariko baragaragara nk'ababishigikiye abandi ntibabishigikire. Ibihuha byose bigaruka ku kutumvikana kuri mu bategetsi bo hejuru muri CNDD-FDD. Hari abavuga ubwoba buri mu bategetsi kugeza naho bamwe mu bashikiranganji batakizi ico bakora n'ico bakorera kubera batinya gutukwa na Perezida Ndayishimiye, hamwe bosanga bakoze ibyo adashaka. Abashikiranganji muri no minsi nta kintu gihambaye bariko barakora kuko bariko baratinya ko batukwa na Perezida Evariste Ndayishimiye nyine nk'uko amaze iminsi batuka ko ari imbundenge. Ibyo byose bikaba biri kuba kugira ngo bamwihimureho kandi bamwereka ko naho ariko arabatukisha mu banyagihugu nawe atambaraga yagira batafatikanije. Ariko abo bose nyine bakaba bari mu iragi ry'umuhisi Petero Nkurunziza, bakaba bari no muri ka karwi gashaka gutembagaza Perezida Evariste Ndayishimiye. Hari abavuga miliyoni 5 z'amadolari umutegetsi wo hejuru cyane yoba aherutse kuja kunyegeza mu banki muri Kenya tudashimye kuvuga izina. Hari abategetsi bahambaye bariko barakura amafaranga yabo menshi cyane muri banki y'igihugu BRB bakayajyana hanze y'igihugu kuko barazi neza ko umwanya n'umwanya ubutegetsi bushobora gutembagazwa amaze amafaranga yabo agafatirwa cyangwa se bamwe muri bo bagapfungwa, ariko abandi bakavuga ko kugira ngo bapfungwe amafaranga yabo ari mu gihugu bayajyana hanze y'igihugu bazabona bikomeye bagatoroka bagahunga ayo mafaranga banyegeje hanze, akaba ariyo ababeshaho kuko barazi neza ko nyine iminsi yabo igeze kure cyane cyane. Nyine abashigikiye Perezida Evariste Ndayishimiye barazi neza ko isaha n'isaha yatembagazwa amaze bakajyana nawe. Uyu mutegetsi wo hejuru cyane aravugwa ko yoba ariko agerageza kujana ayandi mahera menshi mu kindi gihugu ca kure. Hari abagarutse cyane ku ngendo z'umurengera z'umukuru w'igihugu n'umupfasoni wiwe mu mahanga. Benshi ntibumva nk'ingene umukuru w'igihugu aja muri Cuba ku igenekerezo ry'icumi ukwezi kw'icyenda 2023, iminsi 5 imbere y'uko inama imujanye itangura ku igenekerezo rya 15 ukwezi kw'icyenda umwaka wa 2023. Babona ko ariko arasesagura ubutunzi bw'igihugu canke ko hariho ikintu kinyegeje kitavugwa ariko arakora, ariko benshi bakikeka ko ashobora kuba ari gushaka inshuti hanze y'igihugu kuko arazi neza ko atagiye asigaje arongoye igihugu cy'u Burundi, kandi arazi neza ko adashatse inshuti zizamuha ubuhungiro ashobora kuzahura n'ibibazo bikomeye cyane kuko
abashaka kumutembagaza ku butegetsi bavuze ko bazahita bamupfunga nk'uko nyine nawe yapfunze General Arenguiyome Bunyoni wahoze ari umushikiranganji wa mbere w'igihugu cy'u Burundi. Hari abavuze cyane ku mbonerakure zirungikwa gusaba ubuhungiro muri Kongo, ariko iyi nkuru nayo turiko turayitohoza kugira ngo tuzayibashikirize yuzuye, kuko hari byinshi tumaze kuronka kuri byo, ariko hari n'ibyo tutararonka bijanye n'imbonerakure ziri kujya gusaba ubuhungiro muri Kongo. Ariko izo mbonerakure amasoko menshi tutarashima gushikiriza yemeza ko izo mbonerakure ziriko zirakora imyimenyerezo ya gisirikare kugira ngo arizo zizafasha abashaka gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye gutuma abanyagihugu batuza, abanyagihugu batazaba bemeye itembagazwa rya Perezida Evariste Ndayishimiye, ndetse n'abasoda bazashaka kurwana kugira ngo bashigikire Perezida Evariste Ndayishimiye kubera ko yabongeye agashahara. Bimwe biboneka ariyo mpamvu nyine abari gutegura kudeta babona ko byanze bikunze hari uzavamwo igice c'abasoda batazemera iryo tembagazwa, bakaba bafata inkoho bakarwana. Ariyo mpamvu bari kubandanya kurungika imbonerakure muri Kongo kugira ngo zijye gukora imyitozo ya gisirikare kandi zikore mu ruyere rukomeye cyane, aho zizaza kurwana n'abasoda batazaba bemeye itembagazwa ry'umukuru w'igihugu cy'u Burundi General Evariste Ndayishimiye. Amasoko menshi akemeza ko izo mbonerakure ziriko zirarungikwa n'umukuru w'umugambwe ku butegetsi Reveriyano Ndikuriyo, aho muri kino gihe bitangaje kubona imbonerakure ziriko zikorera Reveriyano kurusha uko zagakoreye umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye, kandi ariko byahoze kuko mu myaka ya mbere muhisi Petero Nkurunziza niwe wahaga amategeko y'imbonerakure kandi bikanaboneka ko ariwe ziri gukorera. Ariko ibitangaje nuko nyine muri no minsi imbonerakure ziriko zirakorera umukuru w'umugambwe uri ku butegetsi, ari we nyine anavuga ko ashobora kurongora igihugu cy'u Burundi nyuma y'itembagazwa rya Perezida Evariste Ndayishimiye, kuko urwego rw'inararibonye zo mu mugambwe uri ku butegetsi zamaze kwemeza ko ari we azasimbura General Evariste Ndayishimiye, kuko bagiriza Ndayishimiye ko yahemukiye umugambwe, aho bamushizeho nk'umwana w'umugambwe yagera ku butegetsi agashaka gukoresha ingufu n'ububasha ahabwa n'amategeko kugira ngo asenyera umugambwe yita umubyeyi w'umugambwe kandi ari umwana w'umugambwe. Ibyo bihuha byose byagumye bishimangira ukutumvikana kuri mu butegetsi. Mbere bamwe bakibaza ko hoba hariho ibihangange bishaka gusenyura Evariste Ndayishimiye, abandi bakabyita urwenge rwa Neva kugira ahagarike ibihangange biriko biramupinga. Amakuru yo muri Didi bisaba ko kuyitondera cyane. Hari ibihuha ubutegetsi bwonyine bukwiragiza kugira busamaze abantu mu gihe buba buriko barategura ikindi kintu gikomeye cyane cyangwa se kibi. Hari ibindi bihuha biba ari ukuri, ariko iyo bimenyekanye cyane hakaba abaja hagati y'abategetsi bashamiranye bagasukamwo mabisi. Birasaba byose kubyitondera kuko nyine ntago bisiguritse neza. Ariko ico nemeza co nuko hamwe hobaho ibihangange bigerageza gutembagaza ubutegetsi muri kino gihe bitoba bibikoze ku neza y'igihugu, ahubwo byo bikora kugira bikingire inyungu z'akarwi gato cyane gasanzwe gapfukamye mu nda u Burundi. Ako karwi nyine kakaba kiganjemwo abavuga ko bari mu iragi ry'umuhisi Petero Nkurunziza, aho nyine bashaka ko amabi yabo bakoze agumya agapfukirwa kandi bakabandanya gukora andi mabi. Ariko Perezida Evariste Ndayishimiye ntabyerekwe, kuko Perezida Evariste Ndayishimiye araboneka nk'umuntu ashaka guhuza abarundi, kandi araboneka nk'umuntu ashaka kugira ibintu nka byose ahindura ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Ariyo mpamvu bamwe mu bajenerali ndetse na bamwe batungiye mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD batariko barerekwa imigambi afise, kuko bo barashaka kugumya kwiha ku byiza by'igihugu. Kwa kundi nyine Reveriyano agumya avuga ngo caratuvunye, barashaka ko nyine niba carabavunye bagumya bapfukamye mu nda abanyagihugu kugira ngo batunge gusumba. Ariko ibi byose Perezida Evariste Ndayishimiye ntago azabyemera, ari niyo mpamvu bashaka kumutembagaza, kuko we ubwiwe yaravuze ngo aho kugira ngo igihugu gipfe we azemera apfe. Ariko abanyagihugu ndetse n'abirabira hafi babona ko n'ubundi ariyo maherezo, kuko Perezida Evariste Ndayishimiye ntiyiteguriye gutanga igihugu ku buryo bworoshe, kandi birashobora no guhitana agatwe kiwe, kuko muri no minsi harimwo haracurwa imigambi y'uko ashobora kuzarasirwa mu gihugu cyangwa se agahabwa ishano. Ibyo byose bikaba ari ibintu biriko biranurwanurwa na bamwe bashaka gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Tukaba turiko turabandanya kubatohoreza andi makuru aza kuza nyuma, azaba yuzuyemwo ibijanye nyine n'ako karwe gashaka gutembagaza Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'aho kageze kabitegura. Ni ngaha duce dusozerera amakuru twari twabateguriye. Wifuza kuzajya ba mu mbere bashirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi
icyo usabwa nta kindi, niba utarabyonda kuri sabone byondaho kugira ngo uko dushyizeho amakuru n'ibiganiro ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.